noneho mama wawe yangira umwana ugira n'itegeko ryaje kumubwira ngo nibi rero n'abavyeyi bazofata ingingo babyigishe abana hanyuma abana amagenerasiyo azoza akure azi neza ati dufise uburenganzira bungana ku bintu byose mugabo uyu munsi turacagendera ku nyigisho zigisha turacagendera ku mategeko yashizweho biracari kwa kundi wa muco uko na wa munsi bashaka guhindura n'ibyahindutse ni ukuvuga rero abantu nibabihindure bobo batarindiriye itegeko babyigishe babikurane hanyuma n'iryo tegeko rizoze bobo basanzwe babikora adefo y'ibyo ubu urabishyigikiye mbona hagiye wanjye ababanje barangana oya ibi bari kuzigamutse urabishyigikiye byo kwigisha ababyeyi barera abana batabarera muri ya mico ya kera barera abana babona ko bose bangana babatera intege bati namwebwe iyo bagera ko mwubaka muzotahure yuko muri magiriranire ugiye kubaka yavuze ati ushobore gufata utuntu munsi ariko bagiye kurondera amajwi irafata abana ndabonze hanyuma nawe irumvikana mugabo n'itegeko ryobaho itegeko ryobaho naje ndashaka ikitire musanze naho bobigisha ntibikuraho ko hari itegeko yuko itegeko ritobaho kubera hariho abantu bariko baragihohotererwamwo ubu nyene twari ntitworindira rero ko abantu bazohindura mentalite kandi hariho abantu bariko baragihohotera vyiza twosaba leta y'u Burundi ko yofata ico kintu nkama ikaciga kikava mu nzira ikibazo c'ingene umuhungu n'umukobwa bashobora gutora kuko wumvise ukuntu Boniface yavuze yuko mu nama nshinga amateka bagisubije inyuma erega ni bya bindi bigaruka erega ni umuzi wacu wewe ufata na kwibiro nibyo ushaka we sibiro no sibiro basa n'ibyo twakunganya ukiri ngaho nyene ibuka wewe mu rugi wawe havutse umuhungu niyo havutse umukobwa mwimutera bade kubyara umunezero mwabagiye ni kanga y'umunezero ico rero abagabo benshi mugiye umunezero cyane yavutse reka turazina sirtu ugambe biramu je nivyo nabonye henshi oya reka inde Marlene sinzi wa jewe mumbabarira sinzi mu mitima yanyu ingene hameze ariko abagabo benshi iyo habanje kuvuka umuhungu aragira umunezero cyane para mumbabarira ayibonye henshi nawe nyene uri jewe aho mbaye umugabo yarabyaye abakobwa ageze kuwa gatanu agiye kuraba yumve ngo ni umukobwa aca aramuterura agenda ata mu gitondo sibyo none ibyo ko byabaye tubyubakire ikuva umuntu avuga ngo iyo havutse umuhungu n'umukobwa ngo uryoherwa unezerwa cyane kubona ari umuhungu akaba ari utamubyaye akaba ari karavuga ibintu nk'ibyo kubera iki mutuvugira kubera iki mwebwe muri abagabo turabitahura yuko murakeneye umugabo urugo abasubirira none kubera iki muce mushaka kutuvugira mukavuga yuko iyo tubyaye kuko muvuga ati iyo tubyaye sibyo muvuga ko muri babiri tuba twabyaye twese kubera iki mutubwira twese tuba twabyaye iyo tubyaye turyohererwa no kubona ari umugabo umugabo ko ari we umugabo abantu benshi niko bavuga abagabo baryoherwa iyo havutse umuhungu kuko mu kuba zamanzibana zabo
mentalité yacu baha uburemere bwinshi kurusha Ni nacyo cyatumye iyo mentality iva yuko umukobwa abona akagenda umuhungu agaca asigara umururirwa nicyo bisigura mubyemere cyangwa mureke nicyo bisigura society icyo twari dushitse ko vraiment nari ntawe kuryoherwa cyiza twari twumvikanye yuko n'ibyo hariho ingorane zijyanye n'amategeko n'ibyo hariho ingorane zijyanye n'uko bamwe batabura uko ibintu bimeze abandi batabura mugabo ahanini bizohinduka ari uko dutanguye twebwe nyine mu miryango yacu kurera abahungu n'abakobwa abana bacu bose bagakura bazi yuko bangana kandi mu gusahiriza umuryango ukura bose bafise ikibanza kimwe n'uburenganzira bw'umuntu. Ego, ibyo ni byiza cyane kandi ndabishigikiye rwose. Mbwa hariho paradox itari mu Burundi gusa, iri mu bihugu byinshi, iri ku isi yose. Igihugu cacu mu gutera imbere muri ibyo turiko turavuga ni ukuciyumvira kurera abahungu n'abakobwa gutyo ni kimwe. Mugabo mbere nk'uburazi igituma uko imyaka igenda biri paradoxal. Turi birahushanya bituma turi mu iterambere gusumba mu myaka iheze muga muri ino myaka hariho les violences basées sur le genre hariho guhohotera amabakorerwa abakenyezi menshi abakenyezi gusa no ego nivyo mugabo tube mukuri ukungana si kumwe ukungana si kumwe me sakomanse ape hama biraduga n'ubu n'abandi sakomanse ape bigenda biraduga kuvugana amabi rero afatiye ku gitsina ni kubera ko hariko haraba iyo ndero moderne yo kwigisha abahungu n'abakobwa ko ni bamwe masculinité positive umukobwa arashoboye mugabo yashika mu rugo siko kubera ko akunda imiryango itunganijwe ya concept ya mariage gushika même en Europe si vous voulez mu Burundi gusa le concept du mariage ingene la loi ivuga surtout toutes les lois tuza muri Afrika mu Burundi ingene l'église ingene la religion ivuga haca haza komba ubwo nyene wewe mwana w'umukobwa wamureze umubwira yuko arashoboye hama agaca kubaka agasanga mu rugo kandi n'umuhungu fektre turere tuhitondere arashobora kuba yakuze bamubwira masculinité positive hari abahungu bakuriye iburaya imyaka myinshi ni ukuvuga ngo bamenyereye kubona ko ibyo ari bisanzwe umugabo n'umugore bangana mugabo bagaruka bashitse ngaha mu rugo akaba mubi no kurusha wa mugabo wa ruguru gatumba hatigeze abona iterambere bisigura ngo haracariho structure institutionnelle yantretena iyo inégalité ituma umugabo naho yari mwiza naho yaronse education nziza yo kungana n'umukobwa cyangwa yo gusudira umukobwa imukohompa ikamwibuza ati rego urafise legitimité yo kuba igikoko no kumufata uko wishaka rero donc hariho paradox iriko iraba mw'isi no mu Burundi ibyo dushaka kubwira abahungu n'abakobwa ni byiza mugabo hariho integuro z'ayo maconcept ya mariage na famille iriko irabiherekeza kugira ngo hariho ibihugu biteye imbere ariyugwara gutya n'umugabo umugabo ariyugwara gutya umugore polisi ikinyara kumutora no mu Burundi mu misozi uhirahiriye unamubaze muvuye akubwira ati wewe ntunjejwe nibyo tumaze igihe turiko kandi suko byarinda kugenda basi reka ndaguha akarorero oya reka ndakubaza mbega ni gute uyu munsi abakobwa canke abadamu bagiye Oman bagiye Arabie Saoudite bagiye Zambia ni bangahe bahita bongera bakabanana kubivuye kuki yarahuye ahita arapratika rero nuvuge ngo biba ku bagore gusa no ku bagabo uyu munsi abagabo benshi ararara mu kabare ku ngorane ziri mu rugo atagiriye ataha kubera iki niyataha ahitira kuri stress agaca hitamwo kuja kwaka akazi kizamu kwa kanaka kandi atari ukene ari kugira ati ku mutaga nzotembera mugabo mwijoro ntashe sinzoronka bomba reka rero mpitemo kuja kwaka akazi kizamu aho nzoruhukira mwijoro na ibyo biri kuri bose musanzwe bikorana ububegi tumwe
bapfasoni Oya, n'abagore nziza baze kamera kugira ikintu kimwe ibituma abagabo misese bashwana mu rugo n'abapfasoni babo ni ikibazo cy'amafaranga nkavuze ngo n'ikindi umugore arose nk'abakomere mu mane yazanye miliyoni 5 azishika mu gatungo ati nzizane ngaha atangura kuza kuyanwa ikibazo cy'amafaranga kuko hari abafite amafaranga ni uguhugurira umugabo agenda nirabaguye ku kazi umugore nirabaguye ku kazi bose bafite amafaranga mugabo bagera muhira byose bigaruka kuri bimwe mpereje kuvuga byose bigaruka kuri bimwe mpereje kuvuga yaba ku gitsina gore oya sinabyanse nanse gusa ko kuvuga ngo bikorerwa abagore oya reka tubigitsina yaba n'abakenyezi bibaza ko kuba emancipe ari uguca acika igikoko mu rugo nibyo sibyo ni bimwe navuga ko izo nyigisho zibaho ni byiza muga harakenewe structure harakenewe hari integuro urakoze harakenewe integuro ibiherekeza kugira ngo bamaze gukura umwe amaze gukorera utwiwe ubundi amaze kuja muri ibi ntihazemo kwa kugongana hagira integuro ibiherekeza turabivuga mu majambo mugabo nta nteguro ibiherekeza iriho bashitse rero mu nteguro za dora vie réelle bigaca bigongana uyu mugabo yavuze ko hagaragara agateka k'abagabo bari mugahinda agateka k'abagabo bari mugahinda ko niko ishyirahamwe ry'iwe bari mugahinda baramaze gushyira mu gihugu abagabo nabo bamerewe nabi naho tumwumvisha n'ibintu bya sexe feminine oya nanjye natse ko muvuga ko ari abagore gusa bamerewe nabi mu gihe hari n'abagabo bamerewe nabi wowe nturigera ashobora no kuba kamwe hotel positive hanyuma nkabashigikiye ibyo ujya vuze no nkabashigikiye ibyo ujya vuze uramushigikiye araje mugabo nyuma tugasubira kwinjiza amakara cyari cyari cyane uya nanka ko muvuga ngo abagabo ngo byose ngo nibo ngo amabi yose ngo nibo amabi yose mu gihe tuvise abagabo nabo bakorewe amabi arengeje n'abagabo ni waba wemera ko n'umwariho sibyo umwe gusa ni waba wemera ko ariho ntiturindira rero ko baba benshi ahubwo dukinge ico kibi kitarabakiri kuko n'ibyaba byarabaye ku bakenyezi bakageraho batikora emancipation babaye benshi uyu munsi ntituze turindira yuko baba benshi kuko jewe narumvirije abagabo mu minsi iheze umugabo aravuga ibyiwe mugabo agere hagati aracurikararira imbere y'umugwi w'abantu turiko turamwumva bisigura ko yamaze kurengerwa n'ibimugabo n'abagore nuko none duce tuvuga ngo n'abagabo gusa babikora oya n'abagore bariho barakora nicyo gituma Nicole yavuze ati hakenewe integuro nicyo cyatumye ndanamushyigikira kuki kubera mabi ashikira abagore ari nayo mabi ariko arashikira n'abagabo hari si kugeza rumwe ndaritahura mugabo nanjye mvuga ati ntitworindira yuko ibintu birenga inkombe kandi byatanguye tubona n'inzira yo kubikinga ahubwo mamere ufata ijambo ugasozera kino kiyaga ubibona gute wakwisomo ryawe ko ni wewe ufise imyaka mike kuba ari ngaha wumvise iki wakwisomo ryawe twavuze kwanza ivyo z'amatungo gutorana jewe nabonye yuko iyo solution twashoboye gushikako yoba ariyo kugira ngo yoba imeze neza kandi yoba yoroshe dans l'immédiat gushira mu ngiro ko mbona yuko ibintu byo kuvuga ego amategeko arahari icyo ni ibintu bisanzwe ngaho hari amategeko menshi ahari abantu bataraba cyangwa batanezerwa bamera umengo ntayarimo ni gutangura rero kuvuga ati reka tubanze tweduke abana kugira bakure bumva yuko ibiyinye bimeze neza ibiyinye bimeze nabi kugira abo bana nabone
bazokure bagira abana bababwira ati uku nuko bimeze kugira bihinduke, kuko kwama tuvuga ataco turiko turahindura nta kamaro, kandi turazi yuko twese twumvira ukuntu bitandukanye, donc ntidushobora gushika kuri solution imwe tuvuga ati iyihe twese turayumvise turavuga ati niyo tureka dukora ibi nziza twofata iyi solution itworohera kandi tubona yuko iri efficace tukayikorera. Mu myaka 15 ufata ishusho mwifuza yuko Uburundi bwaba bufise mu bijanye n'uburenganzira bw'umukenyezi wari yaho mu myaka 15 umwe wese agereza kuvuga acagaguye ntimusigure birebi umwe wese acagaguye niyo uzaguhereza rwere hajya inyuma jewe nibwiriza ko mu myaka 15 ata mukobwa cyangwa umuhungu byo mubona ko aruta uwundi mu bana bavuka hamwe bari gatatu kuvuka hamwe nabo tubavuka hamwe umwe ni kubona umuhungu kuko umuhungu abona ko umukobwa atacanye ko uyu munsi biko biri akumva ko ujya mukobwa ashoboye cyane kuko uyu munsi umukobwa ari kubaka football akavude akira katebe kere kanzira uyu munsi ikimuga cyane n'ubwozi none ko niyo bujye mu ishaka kuzuza ubwenge igituma ngo afata cyo muri iki yo bakumva ko abe bangana ko Imana bari yabaye bwenge mu ngana kandi cyo gukoresha kumwe jewe mbona yuko bari kujya kuntu gukuramo inzigo mu bantu, kubera iyo nzigo nituma abantu iyo bagiye mu rugo bazoshwana batukane urugo rumere nabi baronka abana, abo bana bazobona imengo kugira urugo ubona abavyeyi b'isese bama bashwana batukana bakubitana bishurana nabi biri normal finalement bavuga ati none papa na mama birirwa barashwana je ko ikintu mushwanira, donc ico kintu c'inzigo gituma abantu bageze mu rugo bashwana kubera bavuga ati ndagusumba, bagire iyo sentiment yo kuvuga ati turangana, donc jewe ndafise ikintu nzana mu rugo nawe urafise ikintu nzana, apana yuko jewe numva umengo nzana byinshi kukurusha haca hazana ibintu vyo kurwana ivyo bizohera. Jeni ishusho mbona mu myaka 15 nuko umuhungu n'umupfasoni uko bigenda kose azafise umugisha chance zimwe, azafise chance zimwe kubera James abahungu babiri gusa kandi umuhungu wa mbere cyo azafise imyaka 25 asa ko ari baza bari mu bantu basanze babitahura cyane mu myaka 15 kandi bazokwigisha abandi. Bifuza ko nibaza ko en plus igihugu uko kiriko kiragenda hari amategeko kizogenda kiraratifya n'iryo gutorana ririmo, ndize ko mu myaka 15 abana bacu bakazogaruka ngaho baje kuvuga yo iki kibazo cyo gutorana, ivyo ndavyizeye murakoze. kubera kugambo nyine gatura Kenya babijemo, ariko kutumva hari hakeneye aho duhereye abantu baza barabenyegeza baza bagasigura tukaronka n'abatwakira badushigikira kugira babumvishe yuko ati ibyo nta by'umukobwa kiruta umukobwa bose abana barangana, dutangure tuvyigishe niho mpande tuzobona iyo shusho izocerekana muri iyo myaka 15 ibereye erega ibintu batarabika bakaba babwire bine ntera hari ibikorwa hanyuma byabanje kwa ubu rero tubindire tuze turabyigeza rero tubaha kimwe navuga integuro iherekeza iryo hinduka kugira ngo umuhungu ivyo yakuze yigishwa n'ibyo umukobwa yakuze yigishwa bashobore kuba kwibamo muri harmonie ata bras de fer yuko umwe agomba kwereka uwundi ko kandi ntibirinda kuba birebire. Hariho akarorero gasanzwe kari hafi k'integuro, burya hariho imigani mu Kirundi itsimbataza mu kutanganyisha
abahungu n'abakobwa ejo bundi rero ari mu kazi mu Ruyigi kandi turi mu bintu bijanye no guteza imbere abakobwa uziti ari ngaha kubera byumva ndamuhaye ijambo acambwira aca ndabonagize amasoni ndamaje gituma agize amasoni atahadashaka kuvuga acambwira wa mugani ngo nta nkokokazi ngo nta nkokokazi bika isaki ihari ni ukuvuga ngo uyu mu Burundi bw'uyu munsi muri 2021 hariho umukobwa akivuga gutyo kandi umukobwa afise ayo mahirwe yo kuza mu ma activité nk'ayo y'abajene bariko baratezwa imbere bibaze ba abajene batariko barashikirwa mu miryango aho intambwe bakiriko mbega mu kirundi nta migani mwimwe oya okay ndahejeje integuro ntikeneye kurinda kuba ibintu bihanitse nutwo tuntu duto tugenga imibereho yacu mu miryango dushobora gukurwaho canke badekuhaje kugira ngo bitsimbataze yayegereza mpumuriza abashinga ntahe ko iyo tuvuga kungana k'umugabo n'umukenyezi mbwira ko mpoza Boniface ku bagabo bahohotewe si umugore agomba guhohotera umugabo kandi umugabo iyo agira icyo afasha umugore si uguhohotera utetse cyangwa ukarima cyangwa ukaraba umwana si uguhohotera muga hagiyemo ingumu n'imihiri n'ibindi muga umukenyezi nibaza ko mu myaka 15 twaba turi aho tutagifise ibyo dusaba ko twese twaba dufise amahirwe amwe nk'uko yabivuze hakaba hariho integuro duherekeza kandi dufasha kubishiga ku bwanjye mwe musabye imyaka myinshi njyewe nari gusaba nk'imyaka nk'itanu cyangwa 3 kuko ni itegeko leta itanga hanyuma nagomba nsabe aba bashiki bacu mu bisanzwe nta mukobwa yanka musaza we surtout iyo muvukana mu ndimi nta musaza wamushikiwe amwana ahubwo n'aya matongo yaze ku bwanjye urumva amatongo yaraze nayo hari ntakimera udashyizemo engrais chimique uruzundo rero mu ncamake nayo ahandi barakundana hanyuma ibyo nabyo turiko turavuga nta myaka 15 leta ibi hamwe yo bishyira mu ngiro mu myaka 2 cyangwa 3 kuko amategeko araremereye kurusha amabuye tugira amahoro murakoze ku miryango murakoze je nibaza muri yo myaka 15 bibaza yuko abakenyezi tuzoba turi kugero rushimishije mu nzego zose basi ku mutumba gushika no mu nzego zifashingiye kandi nkasaba yuko na leta yokumva akamo abakenyezi tuma dusemerera bakadufasha gushiraho itegeko ringanya abakobwa n'abahungu ko twese turangana turi bene mu mugabo umwe turi bene mu muvyeyi umwe itegeko ringanya abahungu n'abakobwa ryo rimeze bagatorana kumwe bakayishiraho itegeko mwebwe kungana abahungu n'abakobwa ni gutorana ni gutorana ni itegeko ryo gutorana iko kungana by'ukuri kuzoba gushitswe no mu bindi byose bakabona ko twese dushoboye ibyo umukobwa ashoboye aribyo n'umuhungu ashoboye kuko hariho henshi tubona usanga nk'umukenyezi yapfakaye arabana neza gusumba umuntu w'umugabo nicyo gituma rero dusaba yuko iryo tegeko mu myaka 15 iri imbere ryoba rimaze kujyaho n'inyigisho zikaba nyinshi kugira abasaza bacu badutahure babone ko turiho kandi dutegerezwa kugenda uko biri kose kuko ndabibona jewe mu myaka 15 ishusho nifuza ko umukenyezi mu gihugu cy'u Burundi yo bagezeko si umukenyezi gusa kuko tuvuze umukenyezi wo tumenga tuzoba twateguriye abakenyezi jewe ngati ishusho nifuza ko imibano yoba igezeko ni yuko atamuntu yoba kiri paravuga ngo jewe ndarengana nawe kugira ngo izi njyane tubona zituma n'abantu basubiranamo ziveho nuko abantu ni haba ingingo zifatwa kugira ngo habe kungana kw'abantu atawuza kumenya muri icyo gihe bizotuma n'abandi bafitaniye urwabo hagati yabo ruzoba ataruhari kuko ibi byose turiko turabamo
ni ingaruka z'ibyigishijwe muri kahise. Mu gihe rero twogira intumbero y'inyigisho nshasha yerekana uruhara rw'umwe wese mu iterambere ry'imibano muri iki gihugu, nta kabuza iyo myaka yoza guhera mu Burundi atanjyane ziri hagati y'ubundi, tutarabye ngo igitsina gabo ngo igitsina gore, tugasanga bose bari ku rugero rumwe kandi batunganya ibyingo cyo kimwe n'amabanga y'igihugu tugasanga bayatunganya cyo kimwe. Murakoze cyane rwose kuri kino kiganiro, nibaza yuko twasura kandi kwacu ko muzodutera tuzokubwira nyuma murabutera iteka mukazi muze gusubira mu ngo zanyu amahoro. Murakoze rwose. umwanya Derrière les rideaux, ditwa wadu dufise abashinga amateka nka Sayidi canke Boniface. N'imyaka 40 tuzoyima. Barakugira muco nishikeyo muri mimi.